mukuru umuyobozi mukuru w'ibanki y'Ugwaruka nyakubahwa ushinzwe gutegura ibi bikorwa bizoherekeza indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga, banyakubahwa mwaje muserukira ibimenyesha makuru bitandukanye, na mwebwe musanzwe mwaje gukurikirana kino kiganiro. Twagomba ubwa mbere na mbere tubaramutse ko mwashoboye kwitabira ubutumire bwacu bwo kugira ngo tubiganire ingene ibikorwa by'abarundi baba mu mahanga biriko birarangurwa. Rero jewe nkuko banyita Japhet Gentil Ndayishimiye, nkaba ndongoye urwego rwa diaspora ndundi ku rwego rw'isi. Muri make rero diaspora ndundi kubona turi ngaho no musi si twebwe twenyene mubona ngaha, mugabo n'abarundi isinzi bitabiriye ubutumwa bwa leta bwama buba uko umwaka utashe mu kwezi kw'indwi, ico bise indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Muri iyo ndwi rero hariho ibikorwa bitandukanye abarundi baba mu mahanga nabo ubwabo bitunganiriza. Hariho inkino, hariho kunezerwa, hariho abaririmbyi hirya no hino, hariho imipira, hariho abahiganwa. Uno munsi nobabwira yuko mu gihugu cyose hariko haraba ibintu bitandukanye, ariko rero ibikomeye uwo turi kumwe twafatanije gutegura bino bintu araza kubitubwira uko bitegekanijwe. Mugabo jewe ku ruhande runyerekeye, murazi yuko diaspora ndundi ni ikintu novuga ko ari gishasha kimaze imyaka, novuga cyatanguye mu mwaka w'2008. Abantu benshi bakaba bataramenya neza ingene diaspora ndundi itunganijwe, ari nacyo gituma ari akaryo keza ko guca ku mayange kugira ngo tumenye neza ico diaspora ndundi bisobanura. Tukababwira yuko diaspora ndundi ni uwo murundi wese aba inyuma y'urubibe rw'Uburundi mu kiringo ahabwa n'amategeko ya leta yo kuja gutembera hanze canke kuja mu kazi ka leta. Ni ukuvuga hanini tukunda gufata ku mezi 6. Ico gihe rero iyo umaze kurenza ico kiringo uhinduka umurundi aba mu mahanga kuko ucuronka adresse yo hanze. Uno munsi rero tukaba turi hano dushaka kubabwira yuko diaspora ndundi ifitiye akamaro kanini igihugu c'amavukiro, kubera yuko intumbero nyamukuru no kugira ngo twishire hamwe twebwe ubwacu, twitunganye nk'abarundi baba hanze mu budasa bwacu, kugira ngo tuzane ubumenyi, tuzane akanovera tubona muri ibyo bihugu by'amahanga. Ikindi naco no kugira ngo twerekane ishusho nziza y'igihugu hanze, tuzana abagwizatunga, maze tugire akarusho tuzana tukerekana nk'abarundi baba mu mahanga, icyo twokwita mu kinofunofu les investisseurs, abagwizatunga. Ikindi naco novuga yuko ari ciza nuko tugwiza abagenzi, kuko iyo umaze kugwiza abagenzi nabo baraza kuraba aho uba bakagira n'icyo baguterereye kugira ngo habe ubucuti bukomeye. Turanaserukira abarundi bari hanze mu nzego zitandukanye mu gihe badashoboye gushikira inzego ziserukira leta. Turagerageza kubafasha kugira ngo bashikire zijya nzego za leta y'u Burundi, ni ukuvuga ambasade n'ibindi bisata bya leta, bikaca biborohera. Nk'akarorero novuga yuko nk'abarundi benshi bashaka amaviza, dukorana na leta aho badashobora kuronka ambasade
barakorana na diaspora ikacivugana n'inzego za leta, inzego za leta zikaca ziborohereza amaviza bakayaronkera kuri aeroport. Ico gikorwa rero uno mwaka cagenze neza cyane, kugeza aho twavuze tuti nukuri iyi leta ni leta nkozi, ni leta mvyeyi, ku buryo umuntu yasaba uruhusha rwo kuronka viza i Burundi inyuma y'amasaha atarenze 3 baba bamuhaye inyishu yuko bamwemereye kuzoza gutora viza kuri aeroport y'Ibujumbura. Murumva yuko turiko turakora neza. Twebwe rero dukorana neza na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, ari naco gituma abarundi bamaze gushika hano mu Burundi baba ibihumbi 4. Abo nabo tumaze kumenya bari hano mu Burundi. Ubu rero twavuga yuko iyi ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga ni nk'iya mbere tubonye abarundi bitabiriye ari benshi, ari isinzi. Tukaba rero twashatse kubabwira yuko uyo murundi akiri hanze yiteguye kuza ntanyaruke, kuko n'ubu turacabarindiriye, tubananya tubatera kamo baguma baza. Nono munsi numvise yuko hariho benshi bavuze yuko buriya indege bariko baraza, abo bose tuguma tubakira. Tugasaba rero abarundi bari ngaha nabo mugume mubakirana urweze, mubafata mu mugongo mu migambi itandukanye baza kurangura. None muti hari ico abarundi baba mu mahanga barangura mu gihugu? Nivyo birahari. Uretse ivyo mugenzi wanje aza kubabwira, no bamenyesha yuko hari nk'ibikorwa bitegekanijwe. Hari nko kugurura iradiyo shasha y'abarundi b'imvukira za Cibitoki, bizoba itariki 23 mu minsi mikeya. Tuzoja kugurura iyo radiyo mu Cibitoki, bizoba itariki 23. Murumva ko bihimbaye kumva abarundi baba hanze bishingira iradiyo uno munsi kaba isamirana mu ntara ya Cibitoki. Hari n'ibindi bikorwa byinshi biriko birarangurwa. Hari amavuriro yubatswe ya kijambere, nk'ivuriro rya Kigutu ngira ngo murarizi, novuga yuko ari ivuriro rya kijambere. Hari n'ibindi vuriro rishasha bagomba kugura ngaha mu gisagara. Hari amahoteli atandukanye, hari abakora ibikorwa byo kurima kijambere, kurima no korora. Hariho ababumba amatafari ya kijambere. No kuvuga ibintu bikorwa hano mu Burundi n'abarundi baba hanze ni ibintu byinshi cyane. Ari naco gituma twasabye yuko haba ico twita statistique, kugira ngo tumenye ibikorwa bitandukanye birangurwa n'abarundi baba hanze. Ico no bamenyesha nuko muri ibi byose tubona ngaha mu gisagara by'ibidandazwa, amaduka n'amaduka makeya atarimwo ukuboko k'umurundi aba mu mahanga. Bisobanura yuko umurundi aba mu mahanga arafise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu. Rero novuga yuko muri no minsi rero ikindi gihambaye tumaze kugira ko nuko twashoboye guhuza abarundi bose baba hanze mu budasa bwabo. Abatinya n'abatinyuka ubu bose basigaye babona yuko diaspora ndundi ari diaspora ya bose. Si diaspora y'abahutu, si diaspora y'abatutsi, si diaspora y'umugambwe, si diaspora y'amadini, ni diaspora y'umurundi wese aba inyuma y'imbibe z'Uburundi. Nikimenyamenya nuko baje bose mu budasa bwabo ngaha mu gihugu. Uno munsi rero tukaba twifuje rero kubaha ikaze abamaze gushika. Turindiranye ugweze indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga izokugururwa icese na leta y'u Burundi itariki 27 gushika itariki 30 z'ukwezi kw'indwi. Hanyuma inyuma yaho turazi yuko hariho
amatora azoba muri diaspora ndundi, kubera yuko jewe nari maze imyaka 3 ndongoye ntorewe kurongora urwego rw'abarundi baba mu mahanga kw'isi yose, mugabo nkaba naramenyesheje yuko ikiringo nari maze gutorerwa twashitse ku bintu bitari bike kandi vyiza. Tukaba twasavye yuko nka kujya twavyiyemeje yuko diaspora niya twese, abandi bitoze nabo nyene tubafate mugongo. Jewe nkaba ntashoboye kwiyandikisha mu bazongera kwitoza, ariko abazokwitoza bagatorwa tuzobafata mugongo kandi tuzobashigikira. Kandi twarabonye yuko hariho abasore n'inkumi, abashingana n'abapfasoni, abagabo b'incabwenge bashobora kubandanya ikivi aho tukigejeje. Ibyo tumaze kurangura biraboneka ko ari byinshi kandi byiza. Kujya guhuza abarundi baba mu mahanga si ikintu coroshe, ni igikorwa gihambaye, kuko umurundi aba hanze arashoboye wese, uwo wese arashoboye, kandi si wa wundi upfa guta mu ndasa. Buke ikintu abanza gitahure, umwereke yuko ico umubwiye ari cyo, hanyuma atari cyo mukakiganira. Uko niko abarundi bo hanze bameze. Rero kurongora abantu nk'abo bisaba ubwitonzi, bisaba kumviriza, bisaba ico bita kuzuzanya, bigasaba inclusivité no kugurura umutima, kugira ngo ari uwo byumva ari utabyumva bose bafatwe cyo kimwe, kuko ari bene Burundi. Rero nkaba nongeye gukengurukira meri ya Bujumbura yaduhaye kino kibanza kugira ngo tucicaremwo, twongere tuganire na bene wacu. Dushimire cyane cyane ibanki y'ugwaruka yaje kudufata mu mugongo, kubera iki banki y'ugwaruka twashatse yuko tuba turi kumwe hano muri kano kanya. Nagomba ndabibutse yuko uno munsi turafise abo twokwita abajeni muri diaspora. Ugwaruka ruriko rurakura muri diaspora, benshi ni babandi bubaka ibiraro bikomakomeye muri za Atlanta, muri za Sydney, New York. Ni babandi baba engineer bubaka ya ma glacier muhora mubona, ni babandi bubaka ubwato bufise bugerekeranye bugera ku ma etage 10. Abo ba engineer rero b'abarundi n'abantu bakomeye. Ni babaganga musigaye mwumva babitumwako, bakomakomeye, bakora i Paris, bakora i Londres, bakora ahantu henshi hatandukanye. Ni babigisha bigisha muri za kaminuza zo muri Amerika, zo mu bindi bihugu bikomakomeye. Ugasanga ni babasirikare n'abakozi bakomeye b'amareta yo hanze, ariko wagira gutya ukabona umusirikare akomeye wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umubajije ati mbe witwa nde? Ati nitwa Nahimana. Nibize bibatangaza. Turafise abantu b'injyamunyu bakomeye cyane. Turafise ugwaruka rw'aba createur. Rero ubwo gwaruka uno munsi batubwiye yuko bashaka kuza mu gihugu, bazana ubumenyi, ariko iyo bamaze kugera hano mu Burundi bakeneye abantu bakorana kugira ngo bazane ya migambi mu gihugu. Twarabye rero gusanga leta nkozi, leta mvyeyi yadushiriyeho ibanki y'ugwaruka, kugira ngo ugwaruka rwo muri diaspora nago rushobore kuronka uburyo bwo gukorana n'urwaruka rw'i Burundi. Ngicyo icyumviro nyamukuru cyatumye twiyumvira gukorana n'iyo banki. Icyumviro nyamukuru cyatumye dushaka gushira ugwaruka imbere mu kugira ngo duteze imbere imigambi y'iterambere muri wa mugambi bise Plan National de Développement.
rero nkaba nkengurutse nshimira abanyamakuru bose bashoboye gushika hano, nkaba nongeye kubakengurukira ndabasaba ko uwo bafise ikibazo ubwo turaza kugisubiza. Ikibazo icyo ari cyo cyose turiteguye kuza kugisubiza kugira ngo dutange umuco w'icyo kibazo cyose muba mufise ku muzirikanyi. Murakoze.